Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nongeye gushima Imana itwongeye umunsi wo kubaho atari uko turi beza. Yesu nashimwe. Ni mwene So Kwizera Fabien, kiganiro Saveur Divine. Ndabaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Imigani n'igice ca 6 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Mutwe w'amajambo haravuga ngo ivyo Uhoraho yanka. Ni nago rufatiro rw'amajambo turiko turaganira ko muri kino cumweru. Ivyo Uhoraho yanka maze akadutegeka kubireka, Uhoraho akadutegeka kutabikora. Kwirinda gukora ivyo Uhoraho yanka. 16. Hari ibintu bitandatu Uhoraho yanka, mbere n'indwi bimusesema: amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma, n'amaboko avisha amaraso yaberanda, n'umutima ugera imigabo mibi, n'ibirenge vyihutira kwirukira ikibi, n'icabona cy'ibinyoma kivuga ivy'ubuhumyi, n'uvyura imitongano mu bavukana. Imana idufashe cyane. N'aya majambo tumaze gusoma turiko turaganira ko muri kino cumweru. Imana idufashe kandi idutahuze. Ni igitabo c'Imigani cyanditswe n'umwami Salomo, umuhungu wa Dawidi. Imana yamugiriye neza, imuha ubwenge kuko yasavye neza. Mpwemu yera w'Imana amurongora kwandika aya majambo. Afata urutonde rw'ibintu indwi Uhoraho yanka. Ariko uyu munsi kuko mpwemu yera ari kumwe natwe, mpwemu yera avugana nawe, avugana nanje, ashobora kuguhishurira ibindi birenga indwi Imana yanka. Kandi uyo mpwemu yera w'Imana akatuba hafi, akadufasha kutabikora kugira ngo tunezereze Imana. Imana ihabwe icubahiro. Muri ibi bintu indwi uyu mwami Salomo yashoboye kwandika, ndashaka ko tuganira kuri iki giheruka ku murongo w'19 mu gace no kwita B. Haravuga ngo nuvyura imitongano mu bavukana. Imana idufashe. Urutonde twagumvise nkuko nari mpejeje kubivuga, ivyo Uhoraho yanka birarenga indwi, ni byinshi cyane, tubihishurirwa ku munsi ku wundi uko turushirizaho kugendana n'Imana. Ariko numva ku mutima wanje twovugana iri jambo rivuga ngo umuntu avyura imitongano mu bavukana ni gisesema kuhoraho. Imana idufashe. Bene data, inshuti z'umusaraba, hari abavukana mu buryo bw'umubiri bagasangira abavyeyi, abo bitwa abavukana. Hakabaho no kuvukana mu buryo bw'impwemu, tugasangira agakiza tuvyawe ubwa kabiri n'Imana Data wa twese, twitwa bene data. Yesu ashimwe. Ndagomba kuvuga imitongano, ndagomba kuvuga ukutumvikana, ndagomba kuvuga urwanko canke gushavuranira, kwica mwibice hagati ya bene data, abavyawe mu buryo bw'impwemu
bakavuka ubwa kabiri, bagasangira ukwizera, bagafatanya urugendo ruja mu ijuru, bose barongowe na mpwemu yera w'Imana. Nshuti z'umusaraba, ngo iyo hagize umuntu azana intonganya, azana umwuka mubi utuma bene data, utuma abakristo basubiranamwo, bagashavuranira, bagatongana, bakavugana nabi, bakicamwo ibice, ngo uwuzana imitongano, uwuzana uwo mwuka mubi, ngo ni gisesema imbere y'Uhoraho. Imana idufashe cyane. Muri kino gihe turi mu ciherezo, hari ibyo tubonesha amaso twovuga ngo byabaye birenza urugero. Uyu munsi imitongano niyo irangwa mu nzu zitirirwa izina ry'Imana. Uyu munsi abitwa abakozi b'Imana, uyu munsi abitwa bene data, abasangiye ibihe byiza by'amasengesho, ibihe byiza by'ivugabutumwa, abasangiye ibihe byiza byo guhimbaza Imana, abasangiye ibikorwa bakora mu rusengero canke mu nsengero zitandukanye, uyu munsi baricamwe ibice. Uyu munsi haraba imitongano hagati muri bo. Uyu munsi haraba ugwanko hagati ya bene data. Uyu munsi harabamwo inzigo, ishari no kutumvikana hagati ya bene data. Ivyo byose iyo bije biba bifise inkomoko. Ikibazo ijambo ry'Imana rikubaza, nanje nibaza, ni wabuherereye aho ibyo ijambo ry'Imana rimaze kuvuga? Ni wabuherereye ahari imitongano muri bene data? Mbega uyu munsi wisuzumye, nanje nkisuzuma, usanga wewe canke jewe iyo mitongano itavuye kuri wewe canke itavuye kuri jewe. Ariko niyaba ari jewe nazanye iyo mitongano, niyaba ari jewe ndayizana, ndigisesema kuhoraho, niyaba ari wewe wazanye iyo mitongano, nimba ari wewe uyizana, uri gisesema imbere y'Uhoraho. Ndizera yuko twese turafise ubushobozi bwo kuraba ibibera ahatandukanye, na cyane cyane kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Uyu munsi abakozi b'Imana baratukana, abakozi b'Imana baravugana, abakozi b'Imana bambikana ubusa, abakozi b'Imana baracokorana. Uyu munsi biteye agahinda n'umubabaro kubona bene data bicamwe ibice. Uyu munsi hari hageze igihe bene data twese mu butandukane bwacu, bene data mw'isi yose dufatana amaboko. Hari hageze igihe ku itorero ry'Imana ryunga ubumwe budasanzwe, kuko ibihe ari bibi kandi turiko turagenda twegereza iherezo ry'ibihe. Ngo uvyura imitongano mu bavukana n'igisesema kuhoraho. Imana idufashe. Ese icompa uyu munsi nkaba isoko ry'ubwumvikane aho mperereye nawe aho uherereye, tukaba isoko ry'umwuka mwiza, isoko ry'amahoro, isoko ry'umunezero n'umugisha hagati muri bene data, hagati y'abavukana. Twirinde kuba intandaro canke inyanduruko y'imitongano yoza hagati mu bana b'Imana. Imana idufashe. Bene data nshuti z'umusaraba, iki ni gihe
cyo kurangamiza mu ijuru. Iki ni igihe cyo kunga ubumwe, iki ni igihe cyo gufatana amaboko hagati y'abizera, hagati ya bene data, hagati y'abakozi b'Imana, hagati y'abasangiye urugendo ruja mu ijuru. Imana idufashe. Ndabifurije ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.